Mana turaguhaye icubahiro, tugushima ubwiza bwawe Mana, tugushima ineza yawe, tugushima kugira neza kwawe Mana, dushima urukundo rwawe Mana nuhabwe icubahiro, dushima ingene wabanye natwe Mwami, dushima ingene wakoranye natwe kuri uyu munsi, dushima Mana ingene wakoranye n'abaririmbyi, nuhabwe icubahiro Mana, dusengeye umukozi wawe umugire neza, reka Mana umukoreshe nkuko bikwiriye, reka icyo ugomba cyose kibe Mana, reka icyo ijuru ryagambiriye kuri uyu munsi kibe rayitekera mu izina rya Yesu Kristo. Sengeye umuntu wese ari hano Mana kugira ngo umugire neza, umugenderere, ruhura imitima yacu Mwami, ruhura imitima yacu Mwami. Oh, kiza kuri imibabaro, kiza ibikomere, kiza Mana, kiza mu izina rya Yesu. Urazi bikwiriye, reka ibikwiriye byose bikoreke, umukozi wawe umukoreshe n'umushumba w'imburakimazi, ariko Mana byose hamwe Mwami wacu ibyo ugomba nibyo byiza, nawe bimukoreshe nk'Imana, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Yes, Ashim. Praise Jesus. Sabishengera ngo musore mukomera amashi abaririmbyi. I would like the church to clap again for the worship team. Abaririmbyi hariho ivyo bakora bikandenga nkabura n'amajambo no koresha kugira ngo ndabashimira. Sometimes I get overwhelmed by what the worship team does. I cannot even find words to thank them enough. Ariko ivyo mukora hariho Imana mu ijuru. But what you do, there is a God in heaven. Please bear with me. Turavuga Imana, hajya umuntu wese nibazi Imana aho bahuriye. We talk about God, and each one of us knows where he met God from. Kandi nizeye ntakekeranya umutima wanje ko mwese uri ngaha wese iyo Mana arayizi. And I don't have any doubts that you know your God. Hari bashobora kuyirengagiza mugabo ikintu cirengagiza ukizi. Sometimes people may, act as if they didn't know, but they do know. Imana tuvuga ni Imana. Ni Imana y'ububasha, ni Imana y'ubushobozi, ni Imana idahangagwa. The God that we talk about is a mighty God, is a reverent God. Niyo yavuze ngo mubona mukora ivyo mukora byose nkihorera mu kibazo ngo mpanya namwe. This is the God who says that sometimes you do what you do and you think that I'm okay with it. Ariko ntihwanya natwe. But he's nothing like us. Ngo niyo Mana yonyene ishobora kwica umubiri n'ubugingo. He's the only God who can kill the flesh and the life. Ni nayo Mana dukwiye gutinya yonyene. And this is a God that we should be fearful for. Umukozi w'Imana aravuze ati hari ivyo tukwiye kwimenyereza kuririmba kuko nico gikorwa cyonyene tuzokora. The servant of God said that we should practice worshiping because that's the only task that we'll do in heaven. Kugira tuje gukoresha gikorwa. So for us to do that task, tuzaba twavuye ku rugero rumwe twagiye ku rundi rugero. We will be leaving one level going to the next. Ntituzaba tukiri muri ubu buzima turi muno munsi. We won't be in the same life where we are now. Ubu buzima turi muno munsi burafise aho bugarukira. Our today's life has an end.
ari nayo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ko hari ibihe vya nyuma. And this is the reason why the word of God tells us there will be some ending time. Kandi rero igitangaje nuko ivyo vy'ibihe vya nyuma ni bake banabivuga. And the amazing thing is that those ending times, not so many people talk about them. Ni bihe bitinyitse bantu They're b'Imana. scary times. Ko turabantu twambaye umubiri. Because we are people, we are human beings, we have flesh. Hariho ivyo umubiri wumva ugasha. Sometimes there are things that really scare our flesh. Ariko naho uvyumva ugasha bitegereza kuzobaho. But even if you get scared, those times will come. Kuneza yacu twobivuga kugira ngo dushobore kumenya aho tugeze biduhe kumenya niyo turiko turaja. So we should be talking about those times to prep for them. Imana ishimwe cyane. Amen. Kwa gatanu twarabiye hamwe ijambo ritubwira kuba umwigishwa w'ukuri wa Kristo. So on Friday we talked about being a disciple, a true disciple of Christ. Twarabonye ko umwigishwa w'ukuri wa Kristo niwe azoja muri ivyo bihe byo kuririmbira Imana ubudasiba. So we learned about how that true disciple will be the one getting in those worshiping time. Imana ishimwe cyane. Praise God. Ndifuriza ishengero ryose ko twoba muri abo bazoba baririmbira uhoraho Imana ubudasiba. So I really wish for the whole church to make it to that time of worshiping God forever. Uno munsi ijambo tugira turabire hamwe n'ijambo rifise umutwe uvuga ngo kumenya ibimenyetso vy'ibihe vya nyuma. So our theme today is knowing the signs of the ending times. Iyo ubizi birafasha gusubira kurondera Imana kurusha. When you know those signs, it helps you seek God even more. Imana ishimwe cyane. Praise God. Iyo umenye ibihe, when you get to discern the times, iyo mpemu w'Imana kugira ubuntu ugatahukirwa neza ibihe turimo aho biriko bitera bigana. So if the Holy Spirit reveals to you that understanding of where the times are heading, ivyo bireza bikadufasha kumenya aho tugeze. That helps us understand where we are at now. Ko turibuka inkuru ya Noah. Because we remember the story of Noah. Hariho abahonye bahonera mu mwuzure kubwo kutamenya ibihe. So some people perished from the flood because they didn't get to know the times they were in. Kuko Noah yarasemerera arababwira ko ari gihe cyo kubaka ubwato hanyuma bitegurire ko icyo gihe cy'umwuzure boba bari kumwe nawe muri ubwo bwato kugira ngo ntibarimbuke. So Noah tried to warn so many people, telling them that there will be a flood and that they should build the ark to be in safety with him. Ariko kubwo kudasobanukirwa ibihe. But because they didn't understand the season or the times they were in, kudasobanukirwa ibimenyetso, not understanding the signs, vyatumye batumva ivyo Mose ababarira. Made them not understand what Noah was telling them. Ico gihe ngo ubuzima bwari bumeze nkuko ubwo Mose bumeze. Back then, life was like today's life. Ngo barashingirwa, bararongora, uko tubayeho no munsi. People were getting married, they had weddings like we do now. Niko byari bimeze kandi no munsi niko biri. Uko abantu batumviye ico gihe bakarimbuka. Nuno munsi niko hari abazorimbuka bwo kutumva. So same way, back then people were being disobedient, they were not understanding. And today's day, people still not understanding and they still disobeying God. Ariko Imana yacu, but our God ni Imana y'imbabazi, is a God of mercy. Ni Imana y'ikigongwe. He is a God of forgiveness. Urukundo rwa ntadushobora kururonka. His love we cannot find it from anywhere else. Urukundo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. That's the love that made him give out his only begotten son. Kugira ngo afetwe no muswe turiho. So he can die for us to be alive. Ubwo rukundo nirwo rutuma iyo Mana iguma ibandanya irungika abaza kubura kuvuga. And that's the same love with which God sent his messengers to come and warn his people. Reka dusome amajambo y'Imana. Nani ndo munsi ndarondera unsomera. Today I need somebody to read for me. Harabambira ngo ndabasome nanje nasomera no munsi. Usually they have me read for others, but today I need a helper. Mugase ndiko ndabayishuza abantu b'Imana. I'm not complaining. Musomere muri Timotheo wa 2 igice ca 3
kuva ku karongo ka mbere ushaka karongo ka gatanu. Let's go in the book of 2 Timothy chapter 3. Umurongo wa mbere ushaka ku gatanu. Chapter 3 from verse 1 to 5. Turasoma Timoteyo wa kabiri igice cya gatatu duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ibibi bizoza mu gihe cy'iherezo, ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, bumva kuzura banka kuzura, barementanya, batigarura, inkazi, badakunda ivyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abishira hejuru, bakunda ibibahimbara, bakabirutisha Imana, bafise ishusho yo kubaha Imana, ariko bahakana ubushobozi bwabwo. Abameze batyo wamubatera ibitugu. Imana guhezagire cyane. Nsomera muri Petero wa kabiri igice cya gatatu nyene akarango ka gatatu n'akarango ka kane. Let's go into 2 Peter chapter 3 from verse 1. Urukundo rwa data wa twese rwaduhinduye abana biwe. Petero wa kabiri igice cya gatatu umurongo wa gatatu n'uwa kane. Igice cya gatatu umurongo wa mbere haravuga ngo umurongo wa gatatu n'uwa kane. So 2 Peter chapter 3 verse 3 and 4. Ibyo kugaruka kwa Kristo, abo nkunda, none iri niryo kete rya kabiri ndabandikiye. Muri ayo yose ndakangura imitima yanyu ikeye, ndabibutsa kugira ngo mwibuke amajambo yavuzwe kera n'abavugishwa n'Imana bera, mwibuke n'icagezwe c'umwami niwe mukiza, cavuzwe n'intumwa zabatumweko. Ijyambere mukwiye kumenya nuko mu minsi y'iherezo hazoza abacokoranyi, bacokorana, bakurikira ukwifuza kwabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwiwe riri hehe se? Kuko uhereye aho basokuruza bisinziririye byose bihora uko vyamye, uhereye ku kuremwa kw'isi, kuko biyobagiza ibigirankana yuko kera hari amajuru n'isi yakuwe mu mazi n'ijambo ry'Imana rikayirema mu mazi. Ivyo vyatumye isi ya kera amazi ayirengera iratikira, ariko amajuru y'ubu hamwe n'isi iryo jambo ryabibikiye umuriro ngo birindwe gushitsa ku munsi w'imanza wo gutikira ko batubaha Imana. Imana idufashe. Amen, amen. Imana ishimwe cyane. Praise God. Mwikete rya kabiri rya Petero mu gice cya gatatu umurongo wa 15, Petero yavuze ngo nitwubahe Kristo mu mitima yacu ko ari we mwana. In the second book of Peter chapter 3, Peter said that we should be humble before our Lord God. Ngo duhore twiteguye kwishura umuntu wese abajije inyanduruko y'ivyizigiro biri muri twebwe, ariko turi mu bugwaneza. That we should be ready to answer anyone who asks about the source of our salvation, but we have to be bold and also not be fearful. Ibihe turimo ni bihe bitoroshe. So the times in which we are tough. Ariko turakunze kumva kenshi abakozi Imana ngaha bavuga ngo uko biri kose turashima.
But we usually hear the servants of God say, no matter what, we are still thankful. Ico ni kimwe mu biranga uwakangutse umugani w'umukozi Imana Chris Ndikumana. That's one of the attributes of the one who is awake. Uwuzi Imana kuri kiri yariyo. The one who knows who his God is really. Uwuzi yariko araca. The one who knows where they are heading to. Waturongoye mu ndirimbo yabivuze ati kubona ndiko mvuga amajambo ngaha suko vyose bimeze neza. Our worship leader said, if I'm saying these words, it doesn't mean that everything is all right. Ariko nuko nzi Imana nkorere yariyo ko ari Imana ishobora guhindura ibintu mu mwanya muto. But it is because I know the God I'm serving. He's a God who can change things in a blink of the eye. Ivyo nasize muhira bimeze nabi nkasubira nsanga byose ari amahoro. Like the Imana things ishimwe. that I left home unfinished, I'll go back home and find them very well done. Iyo niyo Mana tuvuga. That's the God we talk about. Iyo niyo Mana yashimye ko tumenya ibihe uko bigenda birakuranwa. That's the same God who wants us to get to discern the times as they go by. Kugira ngo dushobore kumenya kwitegura by'ukuri. So we can get ready for them. Imana ishimwe cyane. Praise God. Ivyo badusomeye muri Timotheo wa kabiri na Petero wa kabiri. What we read from the second book of Peter and of Timothy. Baratweretse ibintu biranga abantu bo mu bihe vya nyuma. They showed us the signs of the people from the ending times. Abantu uko bameze mbega muri kino gihe ivyo bavuze biranga abo bantu mwoba mumaze kubibona. So have you started to see the same signs from the people of nowadays? Tutiyobagije canke tutirengagije ivyo ni ibimenyetso tubana navyo. So if we don't try to overlook these signs, these are the signs that we see in our daily Abantu life. nk'abo uno musi barahari. Such people are here today. We see them. Ariko naho bariho bameze uko Imana ntiyabahevye. But even if they are, the way they are, God didn't forsake them. Ana mpamvu Imana igumira amajambo nkaya kugira ngo nabo bigarure. This is the reason why God will send such words for those people to turn their lives around. Ariko mu ikete rya kabiri rya Petero umurongo wa 4 ho hatubari ibindi. But from the book of Peter, 2 Peter verse 4, it said something different. Ho ntihavuze ivyo ibiranga abantu bo muri bihe vya nyuma ho hatubariye inge nabo abantu bavuga yuko ngo Kristo aho mwavuye ngo azogaruka azoza ngo nabambere bagiye batamubonye ngo nubu ntazoza. So he was not mentioning the signs of the last days, but rather he was saying how people would say, we always heard about the return of the Lord, but still we haven't seen that. Imvugo nk'izo nibaza ko ntari uwambere amaze kuzumva jenyene. And I know other people also heard such words. Ndazi ko muhora mumva abantu babwira ati reka ivyo bya Kristo reka aho mwabivuge azoza ryari ntawe uzoza. I know you may have faced people who say you have been talking about the return of the Lord, but he hasn't come yet. Kuko ijambo ry'Imana ntiribesha. But the word of God is truthful, it doesn't lie. Ijambo ry'Imana no kuri. The word of God is so truthful. Ibuka imyaka iheze iri jambo ritanzwe. Remember how many years this word has been there for. Kuko Imana yacu ari itanguriro ikabiherezo. But because our God is the Alpha, the beginning and the end. Alpha ikaba na Omega. The Alpha and the Omega. Yarizi ivyitanguriro. So he knew the beginning. Twese twanaririmbye ngo yari tuzi mu mazina. We even sang it. We said he knew us by our names. Tutaranabaho yarizi ko n'umusozo watwicaye ngaha. Before we were even formed, he knew that we would be sitting. Yarizi neza ko hazoba hari abantu muri kino gihe bavuga ayo majambo yuko Kristo atazogaruka. He knew that in such times as this, there will be people saying that Jesus won't return back. Ariko no musi tugiriye ubuntu. But today we are blessed bwo gusubira kwibuswa to be reminded that he will come back. Kuri ivyo So for that reason, tumenye ibihe let us get to know the time. kugira dushobore gutahura n'iryari kugira ngo twame twiteguye ni Kristo yabitubariye. So we can understand when is that return to get ready for it as twame Christ. twiteguye kuko tutazi umunsi n'isaha. He told us to always be ready because we don't know the time. Kumenya ibimenyetso rero So knowing the signs bituma umuntu wese asubira kurondera Imana kuruta uko yahora bikora. helps each one of us to seek God more than they ever did. Kuko urashobora kubona ko muri bimwe muri byo bimenyetso nawe wenyine bikwerekeye.
Because you will see yourself, you relate to these signs. nkabona ko hariho ibinyerekeye jewe I will relate to this myself. bikantera gusubira kurondera mu nyonga aho uhoraho Imana And it kurusha. will push me to seek the presence of God even more. Imana ishimwe cyane. Praise God. Mu Kirundi bavuga ngo uja gukira indwara arayirata. In Kirundi, there is this say that for you to be healed, you have to know your disease, kugira or you have to talk about it. kumenya indwara ni intambwe imwe yo gukira. So knowing what you have for sickness is one step ahead of getting the healing. Kumenya rero ivyo ubayemwo, So getting to know the things you are in, ni intambwe kugira ngo ushobore kwigarura. it is a beginning Hakiri kare. of you turning back. Ndashobora kuba uno musi ndiko ndabivuga ukibaza ndiko ndabibwira abandi mugasanga naje ndiko ndibarira. You may think that by me saying these things it's meant for others, but it's also meant for me. Kuko kenshi abantu biratugora kubwira ibyaca abandi. Because sometimes it's very challenging to talk about ourselves to Kubera others kamere yacu. because of our nature. Ariko niwavyumva kumva hari ibikwerekeye ugenda ubwira Imana. But if you relate to these things, go back and talk to God. Niryo jambo badusomeye. That's the word that they read to us. Ryatangwa igiterana cuno musi. The word by which they introduced the service Mu Bifilipi 4:6. from Philippians Ngo 4, ntitwiganyire 6, to not be byose anxious tubwire nde for nothing, Imana. but to tell everything to God. ibikwerekeye ibinyerekeye ndashobora kutagira uwo ndabibwira n'umufasha wanje sindabimubarire ariko nkabanzi ko hariho Imana. So what concerns me, what concerns you, you may not tell your spouses, but I will know that I go and tell this to God. Rero nkuko Petero yabivuze ni gihe cyo kuba twiteguye kugira ngo abatubaza aho hanze dushobora kuba dufise inyishu tubaha. So as Peter said, we should be ready to answer any questions that the Gentiles may ask us. Kuko umuntu atanga icyo afise. Because you can only give what you have. Nibakubaza ivy'ibihe vya nyuma, If they ask you about the last days, utabizi bizokugora ingene ubasigurira cyangwa ubabwira. if you don't know those signs, it will be hard to explain that to them. Ntibisigura ko uno munsi uva ngaha vyose ibimenyetso ugende ubitwaye. It doesn't mean you will leave here today knowing all those signs. Ariko nsenga Imana ngo ishire inyota n'inzara muri twese kugira ngo turushirize kurondera kubimenya. But I pray to God that we get that thirst and hunger to know those signs. Imana ishimwe cyane. Praise God. Ndasubira nsabe uwadusomeye adusomere muri Ezekiel 37. Let me ask the one who read to go into Ezekiel chapter 37 37, umurongo wa 11 gushaka kwa 13. from 11 to 13. 11 gushika kuri 13. Aho niho dusanga ikimenyetso ca mbere. That's where we find the first. 37 umurongo wa 11 gushika kuri 13. Ezekiel 37 from verse 11 to 13. Ezekiel 37 kuva ku murongo wa 11 gushika 13 haravuga ngo nuko arambarira ati mwana w'umuntu ayo magufa niwo muryango wose wa Isirayeli. Ehe baravuga bati amagufa yacu arumye n'ivyizigiro vyacu birabuze turaheze gose. None vuga ubarira uti uku niko umwami uhora havuze. Ehe nzorangaza imva zanyu ndabaduze muve mu mva zanyu mw'abantu banje kandi nzobashikana mu gihugu ca Isirayeli. Nuko muzomenya yuko jewe ndi uhoraho igihe nzoba ndangaje imva zanyu ndabaduze mukava muri zo mw'abantu banje. Imana ishimwe cyane. Praise God. Igihugu ca Isirayeli ni igihugu cahuye n'amabi atagira izina. So Israel is a country that went through a lot of trials. Abisirayeli barakora ubwicanyi bukomeye, ubwicanyi nibaza ko atamuntu n'umwe atabwumvise buvugwa.
So the Israelites, they were persecuted, they were killed like nowhere else. kuko n'ijambo ry'Imana ratubwira ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Hariho byinshi tutamenyera ngaha, tumenyera no mu mashuri kuko twavyize. The word of God says that my people perish because of ignorance. So there are things that we don't get to know until we learn about them from schools. Nk'ibi byashikiye ab'Israeli nivyo dusanga muri kahise. So the things that happened to the Israelites, we find them in the past. Kuko twebwe ico gihe bamwe ntitwariho. Because some of us were not alive yet. Ariko usesanguye kahise uraheza ukamenya ivyo vyabaye. But when you get into the history, you will understand what happened. Vyabaye abigisha ba kahise barabivuga ko cyane ariko mu ijambo ry'Imana. So the teachers of history, they talk about it, but also in the word of God. Hari abatari bazi ko birimo. Some people don't know that it is in the word. Ariko vyabaye byari byarahishuwe. But what happened was once revealed. Uhoraho Imana abihishuriye umusavyi wayo Ezekiel. God had revealed this to Ezekiel, his servant. Imyaka myinshi imbere yuko biba. Many years before it happened. Abisirayeli barishwe barangazwa abadokotse abagacika ku icumu. So the Israelites were persecuted. They had to immigrate from their country. Baragarukanywe mu gihugu cyabo. The survivors were brought back to their nation. Igihugu cyabo baragisubiramo kirasubira kiritwa izina. Their nation, they went back to their nation. Their nation was rebuilt. Ico ni kimenyetso kuko urabye uno munsi amanama kogwa kubw'igihugu Israeli. So that was a sign. If you look at how many meetings are held because of the Israel. Amanama mpuzamakungu nta nama nimwe ku isi inama ikomeye yohera hatavuzemo Israel. You know, the name of Israel is mentioned in so many international meetings and conferences. Nuko ari igihugu gifise ikintu cisangije. It is because it's such a unique country. Imana ishimwe cyane. Praise God. Itarike 14 z'ukwezi kwa gatanu igihumbi kimwe amajana 1948. On May 14th, 1948. Niho Israel yasubira kuba Israel. That's when Israel became Israel again. Dusomere muri Zekariya 12 umurongo wa 2 ku murongo wa 3. Go into Zechariah. Aho muri Zekariya haratwereka ingene Yerusalemu ari gisagara. Uno mu Zekariya 12 akarongo ka 2 na ka 3. Zechariah 12:1, 2 and 3. Turasoma muri Zakariya 12. Abisirayeli bazoruha bagaruke ku Mana. Imburi y'ijambo ry'Uhoraho yo kubisirayeli. Uku niko Uhoraho avuze. Uwaguye amajuru agashiraho itanguriro ry'isi akarema impwemu yo mu muntu. Ati ehe nzohindura Yerusalemu igikombe cyo kudandabagiranya amahanga yose ahakikije. Igihe bazoba bateye abayuda bugarije Yerusalemu. Uwo munsi nzohindura Yerusalemu ibuye riremera amahanga yose. Abazogikorera bose bazokomereka cyane, kandi amahanga yose yo mu isi azokoranywa no kuhagwanya. Kugira uwo munsi niko Uhoraho avuze. Kuri uwo munsi niko Uhoraho avuze, nzogwisha igihumura ifarasi yose, kandi uri kure yo nzomuteza, uri kuri yo nzomuteza ibisazi. Nzosubiza amaso ku nzu ya Yuda, kandi ifarasi yose y'amahanga nzoyiteza uruhumyi. Imana ishimwe cyane. Praise God. Aha Uhoraho Imana yahishuriye Zakariya ingene Yerusalemu igiye kugihindura igisagara
kizoba nk'umuzigo, kizoba igisagara kiremera amahanga. Here, God was revealing to Zechariah about how Jerusalem is going to be turned into a city that will be like a burden to nations. Kuva Israeli gisuye kuba igihugu, From the time Israel was rebuilt and became a country again, cyabananje kugenda gihura n'intambara, intambara ikugwa n'intambara ikugwa n'iyindi. it continued to go from a trial to trial. Mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'indwi, In 1967, Israeli yaragwanye intambara abantu benshi no muri kahise twarayize, intambara y'imisi 6. so Israel went into a fight, a battle that lasted for 6 days. Intambara Israeli yagwanye n'ibihugu bya Egiputa, Syria na Jordani. Israel was fighting against Syria, Jordan, and Syria. Ariko kuko yari intambara uhoraho ari kumwe nabo, But because God was with them in that battle, kandi cari igihugu ariho kigitangura kwiyubaka, kandi and it was a country that had just rebuilt itself, naho cyariko kigwana n'ibihugu bitatu, even if it was fighting against 3 kuko bari nations, kumwe n'Imana, but because they were with God, ntivyo babuje ko babanesha mu misi 6. they were able to fight them and to overcome them in 6 days. Kuva ico gihe From that time gushika ino saha, up to now, Yerusalemu gicika igisagara umenga n'umuzigo, umenga ni kibazo ku isi. Jerusalem became a city that was like a burden to the nations. Nkuko nabivuze ubwa mbere, amanama menshi aba ku isi no musi yiga ku kibazo, mu bibazo biga harimo Yerusalemu. As I mentioned, Jerusalem is one of the topics that many countries will meet about. Icyo ni kindi kimenyetso. And that's another sign. Mwibuke ko no mu myaka ingahe iheze uwahora twara iki gihugu yagiye muri Yerusalemu. Remember, our former president here went into Jerusalem Gusubira kwita Yerusalemu umugwa mukuru. to go back and call Jerusalem the capital. Ivyo byose ni bimwe mu bitwereka iminsi turimo, ibihe turimo. And all of that is a sign to show us the type of times we are in. Turabibona biba tukavyumva bivuga ku maradiyo mu makuru, tukumva umenga ni inkuru zisanzwe. We see these things, we hear about them in the news, and we take it so lightly. Ariko si inkuru zisanzwe, But these are not light news. kuko umugwanizi nawe nyene ntiyica ariko arakora, afise ingene akora. Because the devil is also working in his Afise ways. ingene akora mu buryo bw'uko arondera ko twebwe dufata ibintu nk'uko umenga ni inkuru. So he has his ways of doing things, and he wants us to take things so lightly. Kuko baradushize muri logique yuko ari amakuru, ari ibivugwa ku isi, tubifate ko mani biriko biravugwa, dushire kure yuko ari ubuhanuzi. So they put us into that understanding, taking things so easy, thinking, oh, those are just news, and we forget that these are revelations. Twebwe nk'abigishwa b'ukuri ba Kristo dukwiye kubisobanukirwa kugira ngo duhindukire natwe tugere tubisobanurira abandi. So us, as true disciples of Jesus, we have to understand these things so well so we can explain them to others. Kuko twumvise ko hari abavuga yuko uwo Kristo ntazogaruka kuko nabandi bavuga kuva cyagihe na cyagihe nuno musa abantu nk'abo baracabivuga uko nyene. Because we heard that some people are even denying the coming back of Jesus. Bakavuga ko ibintu bikimeze nkuko byari bimeze mbere, ariko siko bikimeze. They say that things are the same way they always have been, but that's not true. Turemezanya yuko Israeli hageze igihe kitakiba ari igihugu muga kirasura kiraba igihugu byarahindutse. So we know that Israel was once not a country anymore, but it was rebuilt, and that changed. Ibi ni bimwe mu bimenyetso birabwo no gutahura. These are some of the signs that are even hard to understand. Ariko hariho ibimenyetso usanga byoroshe gutahura. Hari nk'ikimenyetso kijanye no kwiyongera kw'ingendo n'ubumenyi. But some of the signs are easier to understand, like the sign about the travels and the increasing of the knowledge. Dusomera muri Daniel 12 umurongo wa 4. Going to the book of Daniel, chapter 12 umurongo wa 4.
Bibiliya y'ikirundi muri iki gice ingendo ntiziboneka kumenga ni ingendo ntibabisobanura nk'ingendo babivuga ukundi ariko mu Cyongereza niho basobanura neza bakavuga ko ari ingendo 12 umurongo wa 4 Daniel chapter 12 verse 4. Turasoma mu izina rya Yesu. Nuko rero wowe Daniyeli ugumize mu ibanga ayo majambo yo muri ico gitabo ugifatanishe ishashara idomyemwo ikimenyetso ntihagire uwo uyihishurira gushitsa mu gihe cy'iherezo niho abantu benshi bazosesangura muri ico gitabo kandi ubwenge buzogwira. Maze jewe Daniyeli nditegereza mbona abandi murongo wa 4 gusa. Just verse 4. Imana ishimwe cyane nkuko nabivuze aho murongo wa 4 mu kirundi habonekamwo ubumenyi ko ariho bwabwo bwiyongera mugabo mu Cyongereza barerekana ko n'ingendo ziyongereye. So in Kirundi we see the increase of the knowledge, but in the English version we see that there was also like traveling, the increasing in the traveling. Kuko mu gihe cha Daniyeli ingendo kwiyunguruza byari ibintu bidatembera nko bimeze no munsi. Because back in the time of Daniel, transportation was not as developed as today's. Uburyo bwo kwiyunguruza bukomeye bwari amafarasi. So they used horses to transport themselves. Bitandukanye nuko biri no munsi. It is different from what they use today. Aho ndiko shaka kwereka abandi bavuga ko atazogaruka Kristo kuko uko byari bimeze kijya gihe nuno musari ko siko biri biratandukana. I'm trying to prove wrong the people who say that things are the same way they were before, that Jesus won't return back, because it is different. Ingendo bagira zikabafata amezi amayinga uno musi zifata amasaha. So the trips that they used to take and they will last for weeks and months, nowadays they take only a few hours. Kuko ibihe byahindutse. Because the times have changed. Ubumenyi raba ubumenyi aho tugeze no munsi. Look at where we are in knowledge and technology. Ibi by'ubumenyi uravye mu bisata bitandukanye dufatira ku gisata gikomeye igisata c'amagara y'abantu. So let's look at the health department or ministry. Hariho vyinshi vyakoretse, hariho vyinshi bikogwa uno musi dufata ko ari vyiza. There are so many things that changed in a good way, and we see them as being positive changes. Kubera ubumenyi butera bwiyongera. But because the knowledge keeps increasing, ugasanga bimwe twaratuzi ko ari vyiza hariho bariko bavumbura ko atari vyiza ari bibaho. And we find out that some of the things we took it for good are actually bad. Ugasanga bandi bahora baduhimiriza kubikora, and we will find that the people who are pushing us to do things, nibo bagarutse kutubwira ngo ntimubikore. They are the same ones who come back and say don't do this again. Mwaravyumvise mu gihe ca COVID. You remember this during the COVID time. Ko habaye ukutumvikana kwaba abandi baratubwira ko incanco vaccine ari nziza ku bantu. So the same people told us that we should be vaccinated came back and said that the vaccines were not so safe. Ariko baragaruka bamwe baravuga ati nitubikore abandi ntitubikore kubera iki byo byose n'ubumenyi bugenda buriyongera. Some people came back and said to do those things, and others said not do them because the knowledge was increasing. Hamwe n'ubumenyi kwiyongera. So along with the increasing of the knowledge, harimo no gukora kwa mpwemu w'Imana. There is the working of the Holy Spirit. Mpwemu w'Imana ariko arahishurira abantu kuko ibi bihe nibihe byavuzwe ko mu bihe nk'ibi azosuka mpwemu w'Imana ku bahungu n'abakobwa kubatama n'abatamakazi. The Holy Spirit is also working, as the Word of God said that during the last days I'm going to pour my Spirit to daughters and sons, to elderly. Tore haryo tubona biba tukibaza ngo nabantu basomye cyane baciye ubwenge bagize byose tugomba kubishira mu buryo bw'umubiri mu buryo physique uburyo bw'imhemu menga tugomba kubushira ku ruhande.
So some of us will see those signs and we try to understand them in a physical way using our own wisdom, but we forget that this is a spiritual thing. Si byose tubona ari ibikorwa mu buryo bw'umubiri, kuko ikintu cyose kigaragara mu buryo bw'umubiri cyabanje kubaho mu buryo bw'impemu. Not everything we see physically is actually physical, because everything that happens starts with the spiritual realm. Uno munsi hariho ibiriko biratembera mu mitwe y'abantu, ejo tuzobona bihagaze biboneka bifatika. Today there are things in the mindsets of people, but tomorrow we'll see those things in a tangible way. Ibihe turimo nibihe bigoye cyane, nibihe umuntu kubwo icubaro cyangwa kubwo ububasha bwe cyangwa kubwo amafaranga afise ashobora kuvyuka mu gatondo akavuga ko hagira habeho iki kubw'igihagararo ciwe kikabaho uko nyene. So the times in which we are today are really rough, because we will see somebody because they are rich and they have money, they have the influence, they will wake up one morning and decide that the world has to be led in a certain way. Bibiri tubwira yuko ntituzosena ngo ntibibeho. So we won't pray to avoid these things. Bitegereza kubaho. They will have to come to pass. Ariko ico dukora dusenga kugira ngo tube ready. But what we do instead is to pray to be ready to face this. N'urugendo duteza gucamo. It is a journey that we have to go kuko nguzo kwihangana gushika kwiherezo. Because those who persevere until the end. Uno munsi biracakunda ko duhagara ngaha tukavuga ijambo ry'Imana. Today it is still possible that we stand here and preach the gospel. Hari haho bitagikunda. But there are places where they cannot do this anymore. Hari haho kugira uvuga ijambo ry'Imana mubanza kuja mwimbaho mwinyegeza kugira muje kuvugirayo. There are some places in the world where people have to hide and go in the caves to even talk about God. Kandi ibyo nibihugu vyaremwe n'Imana nzima. And those are countries that have been created by God. Uno munsi nimba tugifisa amahirwe. So if we have this opportunity to talk about God, bantu b'Imana nituyakoresha ayo mahirwe. So people of God, we should seize that opportunity we have. Mu kugira ngo turondere kurushiriza kuba kumwe niyo Mana. So we can seek to dwell in the presence of God even more. Kuko ngo bazo bari kumwe niyo Mana ibihe bigiye kuza ngo ntituzokwiganyira ivyo tuvuga. Because those who be with God in the upcoming times, we won't worry about anything. Ko ngo bazodufata batutware mu mabohero badutwara ngo ntimwiza mwiganyira ico muvuga. Yeah, we'll be put in jails, we'll be persecuted, but we are taught to not worry about the things we will say. Paulo na Sila bo bararirimbye. Paul and Silas, they sang. Bararirimbye. They went ahead and sang. Ibitangaza birakoreka. And miracles were performed. Ntituzi kuno munsi bizogenda uko byabagendeye bobo. So we don't know today if things will happen the same way it happened with them. Kuko ikirere uko cyari kimeze ico gihe cyabo sinzi ko ariko kikimeze no munsi. Because I don't know if the realm in which they were yesterday that time will be the same as today's. Mu Kirundi bavuga ngo bibwirwa benshi bikumva bene byo. In Kirundi it says that many people will hear things, but only those things are meant for will understand them. Ndavuga nibwira nongera ndababwira. So I tell you this, but I'm telling them to myself. Birababaje. Birateye agahinda. It is very unfortunate kubona tuza mu nzu y'Imana tukaza uje gusa kuko wamaze kuba umugenzo, uje gusa kuko uzi ko abantu bazi yuko uza gusenga, muri wewe imbere wiyizi kububi bwawe. It is very unfortunate to come in the house of the Lord as a routine, as your daily way of living, but knowing that within your heart you have a wicked heart. Ukaza ukwezi kugahera. You will come and the month will go by. Amezi abiri agahera. 2 months will go by. Umwaka ugahera. The whole year will go by. Ukiri wa wundi. And you will remain the same. Hamukaba wibaza yuko uri kubesha Imana. And you think
that you are tricking God, uri kuribesha you are fooling yourself. kuko igihe kirageze Because that time is now. kandi ni ikinyene That time has come ko abaha basenga Imana that those who worship God bayisenge mu kuri will worship Him in truth no mu mwema. and in spirit. Tureke gutwagwa n'ivy'isi bantu b'Imana. We should not be conformed to the things of the world. Ibintu tuzi neza yuko bifise aho bizogarukira. Because those things we know they have an end. Reka twe no munsi turiho hariho abahozeho mbere. So if you are alive today, there are people who were there before we did. Hariho abahonejwe n'umwuzure. There are those who perished in the floods. Ejo haza So tomorrow, isi nshasha there will be a new earth. niyo tuzoba tubako. That's where we'll be dwelling at. Tuzoba turi kumwe. Are we going to be together? Je ndiko nkora ibishoboka byose. Me, I'm doing everything I can. Eba ntegeza kuyibako tu. So I have to make it. Iyo si nshasha I ntegerezwa. have to live in that new earth. Imana yo mwijuru ivyumve. So may the Heavenly Father, Ntacyo ntazokora. I will do everything I can. Ndabifuriza kuba kuri iyo si. And I wish that you can be in that world. Ndabifuriza kuba kuri iyo si. I really wish that you could be in Ariko that world. intango kugira ngo uyibeko. But for you to be in that earth, Nukumenya aho uri no munsi. it is to get to know where you are Nukumenya today. ivyo uri mu no It munsi. is to discern the things you are Kuko utazi aho uri. doing. Because if you don't know where you are at, Ntumenye iri kuraje. you don't know where you're heading to. Tahura urihe. Understand where you are now. Ndi mu biki. What am I doing? Urashaka gusanga ubuzima uri kurabamwo ari ikimenyetso ubwacu. Maybe the life you are living is a sign on its own. Ari ikimenyetso cy'ibihe byanyu. Maybe it's a sign of the ending time. Raba ubwo buzima bwawe. So look at your life. Uri mu buzima nyabaki. What type of life are you living? Ibimenyetso ni byinshi. There are so many signs. Ni byinshi ibimenyetso by'ibihe byanyu. So many signs of the ending time. Ariko umwe wese But each one of us arashobora kubona can see ibitandukanye n'ibyo unabona. what's different from what other Wowe people ubona see. ibihe. What are you seeing? Ubuzima bwawe ni ikimenyetso. So is your life a sign Canke si ikimenyetso. or it's not a sign? Aho ubaye hari ibimenyetso habona. So where you live, do you Aho see ugendera hari signs? ibimenyetso habona. Where you go, Imvugo yawe hari ibimenyetso birimo. the way of, like your way of talking, do you see it as being a sign? Bantu b'Imana. So people of God, Ntibikiri agaseseshwa rumuri. it is so obvious now Aho ukuri uno munsi kwitwa ikinyoma. that now in today's life, Aho ukora amabi ari washimirwa. lie is now taken for truth, and the wicked people are now the honest Uno people. munsi utwaye umugambi uvuga ko ugomba gukiza abana bamerewe nabi nta mafaranga baguha, ariko wagenda kuvuga ko hariho abantu bahogwa igitsina cabo ko ari umuhungu mugabo yabonye ko ari umukobwa, abo baraguha amafaranga. So nowadays, if you present a project to help the homeless and the children to get school fees, you won't get the funding. But Hari ibindi bimenyetso mukeneye biruta ivyo. so what other signs do you need? Sodoma na Gomora hishwe ni iki? What killed Sodom and Gomorrah? Sodoma na Gomora vyari ivyo abatinganyi ko babivuga. Ariko uno munsi twabishize ku rwego rundi. So homosexuality is what killed the Sodom and Gomorrah, but today's day, we just think it as being a normal thing. Igihe cha Sodoma na Gomora nta mashirije estetike yabaho. So in the time of Sodom and Gomorrah, there were no aesthetic surgeries. Uno munsi abaganga bize bakarahira yuko bagiye gufasha amagara y'abantu, nibo bagaruka bagafata umwana w'umuhungu bakamugira shiriji, bakamuhindura umukobwa. Nowadays, Bakavuguruza Imana. yeah, the surgeons, the doctors, under sermon, they say they're gonna serve the people and do what ethical, but now they're doing things in the opposition of what God planned. Ni ibihe bimenyetso bindi dukenega abantu b'Imana. So what other signs do we need, people of God? Uno munsi ugwango gwa mbere ruri mwishengero, abantu ba mbere bankana urunuka bari mwishengero. Nowadays, the most hatred we see is in the church. People who kill Ni each kindi other. kimenyetso nyabaki mukeneye. So that's a sign on its own. Abantu bikakisha, abantu bibona, abantu bagomba gufata ivy'Imana nkuko umenga ni vyabo. Bari mu mashengero, mukeneye ibindi bimenyetso ibi. People who boast themselves, people who think they're higher than anybody else. What other types of signs do you need? Ijambo ry'Imana ratubwira muri Matayo
9:23 ko atawundi akwiye kwitwa data. In the word of God, in Matthew chapter 9 verse 23, it says no one should be called father. Ko data ari umwe. Because the father is the one Data wa twese. our Mugabo uno father. munsi hariho abakubwira ko utamwise daddy mu bipfa. Today's day, some people want to be called daddy. Ngumukwiye kwicubahiro. They will feel like you're taking away their respect. Uzoronka icubahiro kuko witwa daddy. Are you going to be honored just because you are being called daddy? Ijambo bararizi ngo wahawe byinshi azobazwa byinshi. But the word is there, you know. Kwikakisha nivyo. This is being bold. Kwishira hejuru nivyo. This is being too prideful. Kristo ntiyaje ngo bamukorere. Christ didn't come to be served. Yaje gukorera abantu. He came to serve others. Kristo siwe bogeje ibirenge. They didn't wash the feet of Christ. Ariko niwe yogeje ibirenge by'intumwa. He washed the feet of his disciples. Hama tukaririmba ngo tugera ikirenge mu ciwe. And then we'll sing that we put our feet in his. Hama ngashikira ngo nkita daddy. And I want to be called daddy. Nkaba ntagishobora gufata n'amarori yanje. And I cannot even carry my own Ntegeza kuronka umuntu glasses. ayafata. I have to get somebody else to carry them for me. That pride. Ni ibimenyetso mukeneye nibi. So what other signs do we need? Kw'ivyo byose ari ibimenyetso. Because all of those are signs. Kubera ibihe turimo. Because of the times in which we Umuntu are. agomba ko abantu bamubona uwatariwe. People want to be taken in a different way as Abantu benshi they muri kino gihe are. turibesha. So, but we are lying to Ugomba ourselves. kwigira umuntu wahariya nawe wiberenga. You want to be this high, but Emera you're huri. low. You need. Paulo ngo narize kubumbwa nivyo mfise. Paul said, "I learned Mugabo to be ntitugira content with kubumbwa nivyo what I dufise. have." We have to learn Bantu b'Imana. to be content. Duce bugufi. We need to humble ourselves. Duce We bugufi. need to be humble Kugira ngo Kristo so that Christ adushire hejuru. can elevate us. Mugabo iki ni igihe But this is the aho time agiye gucisha bugufi. where He's gonna put Uwo wese people yishira hejuru. humble. Those who are prideful. Duce bugufi. So we need to be humble. Nitwatahura nitwasobanukirwa ibimenyetso by'ibihe vya nyuma. When we discern these signs of the ending times, Uzoja no mu isoko, uzoja muri tuzitangwa na masoko. we go into Uzoja the market, muri store. we will be in the stores. Uzobona ikintu You will see something, mwe mu Imana kubwira. and the Holy Spirit will Tikijya tell you. kintu. None mwamaze kubona nibifungwa cyangwa ibinyobwa no musa amazina babiha. So have you looked at the names that? None harabuze ayandi mazina aho ikinyobwa cyangwa monster. Imagine a drink would be called Monster. Harabuze irindi zina kwe. How come they didn't find another name? Byose birafise ikitava ku Mana. Ibintu tubona muri no si byose. So all the things we see in this Inkomoko world, ni zibiri. they have two sources. Ikitavuye kwa data. So if it didn't come from the Father, Kitavuye kuwahumekewe na mpemu w'Imana. if it didn't come from the person who was Kiva inspired kwahumekewe by n'indi the mpemu. Holy Spirit, Hakora abantu aba. only two people are working. Hariho uhoraho Imana. There is the Heavenly Father God, Hariho n'umwami w'isi wo muri kino and gihe. there is the king of this world, Ari we Satani. and that's the devil. Arakora. He works too. Kandi byiwe ubu wagezaho ntakinyegeza bimwe bya kera ubashira ku mugaragaro ukabija mu bizi. So these days he just works so openly. Harura imyaka iheze hatangiye kuboneka amazina mwe nayo. So imagine how many years. Ugasanga muri story hariho ikintu kimanitse cyangwa ngo evil. Imagine a story, we'll find something called evil, Kandi umuntu akakigura. and we'll buy them. Kandi akagira yumva atekanye. You know, they will buy them without judgment. Ngo kururi kwisonga ry'urumi hari iki? What's on the tongue? Baratura. They proclaim. Barabivugirako. confess. They Abarozi abapfumu ingene bakora baravuga. You know, the witchcraft. They Umuntu arakuroga ari mu Burundi akakuroga uri muri Amerika bikagufata. somebody who poisoned Kubera yavuze. because they spoke words. Iyo ahuye na wewe ufise umuryango If w'ivyarungisi. if you open the door, Mugabo asanze wewe warazibiye. but if they find your door closed, Ntishobora kwinjira. you cannot get in. Ntitube abantu trop spirituel. We should not be Ivy'ubupfumu n'uburozi birabaho. You know, the witchcraft Birabaho is na Bibiliya real. irabivuga. The Bible talks about it. Ariko igihe cyose wizeye ko uri muri wewe But any time that you believe that the one arusha ububasha uwo bakoresha bakonikwe n'abarozi is greater than the ntibigukorako. one in the witchcraft, Jarapima umuntu andoke. so Yahora bivuga umukozi w'Imana. try. He Apime always says kabisa. that. Just try.
mana sije wazo bari karakora kijya kora byose ni wewe Yeah, I kuko sije know. nkibaho Because it's not Ni wewe me muri jewe. who lives anymore. Nibyo It's nizeye. me. That's what I believe. je ndazi ko atari je kuko iyo abari jewe simba nkiriho I know if it wasn't, it would Ndazi ibyo nabayemo. I'll be dead. ndazi ibyo yankuyemo I know the things ndazi you aho took me out yankuye of. I know where uno you munsi took me ndemeza from. n'umutima wanje So ko today atari je I'm nkibaho convinced that ko ari I'm Kristo muri jewe it's not me who lives anymore. Mugende mubimenye. But Christ in me. ntagira uzosubuta na So gatoya don't try. musi subuta hata kidogo Don't even try. kuko ndababwiza ukuri imana nsenga Because the God that I imana pray, niyeguriye the God uwo that I muntu surrounded izogiringa myself nawe to, He will deal with that person. abimenye ndabivugiye aha So I'm saying ahera this here. This is a holy place. imana iri muri jewe God is within me. hari impamvu And there is a reason ndabivuze why I'm saying this. tuvyumve neza We need to understand this. wowe uri ngaha menya ko si wowe kibaho ni Kristo muri wewe So you who are here is no longer uwo Kristo ari muri wowe Christ ntahangagwa in you. You cannot defeat him. vyizere You need to believe that. abo yakijije bose Kristo avuga ngo genda ukwizera kwawe Those that he healed, nta numwe yigeze abwira ngo genda said, ndagukijije go with your yavuga ngo belief. genda ukwizera kwawe He said, go, your belief. niwizera ko ari muri wewe If you believe that he's in you, biragukorera it's going to work out for you. niwizera ko ari muri wewe If you believe that he is, aragutahuza ibimenyetso by'ibihe turi muno he will mwaka make you understand those kandi signs uzotangura of the kubona times we are. ibintu uko utahora ubibona You will start seeing things differently. uzotangura kubona ikintu ukibonemwo ubu bicanka ubwiza So you start looking at things and discern if they're good or bad. imana ishimwe cyane Praise God. amasaha nayo gahema reka turangize mu baroma 13:11 ndarangije Let's finish from Romans chapter 13 verse 11 Okay. Romans 13 verse 11. turasoma abaroma 13:11 ukugaruka kwa Yesu kuregereje nuko mwame mugenza mutyo kuko muzi iminsi yuko igihe gishitse cyo kwikangura noneho agakiza kacu karatwegereje kurusha igihe twizereye amen amen nta sigiro rukeneye jambo ririsiga ubwacyo This word is self-explanatory. agakiza karatwegereje The salvation is nearby. imana twese iduhe kumenya gutahura na cane cane guha agaciro kugenzura ibihe May God grant us the understanding and the discernment of the times. Kristo niwe yabwiye abigishwa biwe muri Matayo 24 ngo nimwigire ku giti cy'umusukoni ngo mugani wacu. So Jesus was talking in Matthew 24 to learn from the fig tree. Ko ngo iyo mubonye amashami yacu ngo atangwe gutotahara amababi agatutuza ngo muramenya ko agatasi kegereje. So he said, look at the branches. If they're becoming greener, you will know that the springtime is close by. Natwe niturabe ibiriko biraba hirya no hino. So same way, we should see what's surrounding us. Biduhe gutahura ibihe turimo. So we can understand the times in which we are. Kuko ni Yesu Kristo nyene yivugiye ngo nitwame twiteguye. Because it was Jesus himself who said that we should always be ready. Kandi ngo no kugaruka kwezi garuka nk'iki. And even his Twame return, twiteguye. he will come back like a thief. Kimwe mu kwitegura no kumenya no kugenzura ibihe turimo. So, and one of the ways to be ready is to discern the times we are in. Sinavuze iby'impuha z'intambara iki ivyo ni ibintu umwe wese abona. So I didn't mention the battles and the fights here and there because that's obvious. Nihaboneka kandi kanya tuzosura tubijemwo turabire hamwe ingene za ntambara zivugwa izotuma Kristo agaruka ingene ibintu biriko biraja in place. So if time allows, we'll go back into all the things that were revealed in the past and now we see them, all the fights and the wars that would make Jesus come back. Ijambo ry'Imana tubwira ngo nitudodore. The word of God says to knock Turogororiko. and the door will be opened Dusabe to us. turahabwa. That to ask because we will be given. Dusabe Imana iduhe kumenya
kugendura no kugendereza ibihe turimo. May we ask God to give us the discernment and the understanding of the ending times. Kuko ni kintu nkora mutima, ni kintu gikomeye cyane. Because this is very important. Kujya mu gisirikare adashobora kuja kugwana hatariho abo bita aba éclaireur canke abagendura baja kuraba abo bari bugwana uko bameze. No muri Bibiliya abaje imbere ko baje Kanani babanje kurungika batasi. Same way in the army, there are people on the front line, or they send spies to go and check out the places before they go into the war. Even in the Bible, before going to Canaan, they send the spies to go see what's going on. Gutata kwacu no munsi nukumenya ibihe turimo. So for us, spying is to understand the times in which we are. Imana ishimwe cyane. Praise God. Urashobora kuburi ngaha canke uri kudukurikirana ku murongo ngo kana bumenye. Maybe you here or you following us online. Ibimenyetso by'ibihe hora ubifata nk'ibintu bisanzwe. Maybe you always took lightly the signs of the ending times. Canke nawe wavuga nk'ababandi uti aho byavugiwe uyu mutipe nazogaruka. Or maybe you didn't believe that Jesus was coming back like many people do. Urashobora kuburi ngaha ubivuga uko cyangwa uvyiyumvira uko. You may be here and you think that way. Uti Kristo ntazogaruka ko byavuze kuva kera mbwa ntaraza. You say Christ won't come back. He has been a long time since they said he was coming. Uno munsi nakajyo keza. Today is a great opportunity. Nakajyo kugira ngo dusubire gusabana n'Imana. It is an opportunity to us to commune with God. Kumwe turirimba ngo itwegereye kurusha umwambaro twambara. Like we sing that he's closer than the clothes we are wearing. Bive mu ndirimbo ariko bibe ukuri. May we make that the reality of things. Urashobora kuza ngaha dusenga Imana kugira ngo iduhe by'ukuri kuyegera. Please come forward so we can pray that God gives us the willingness to get closer to him. Kuko niyo yonyene ishoboye kudutahuza. Because he is the only one who can make us understand. Jenda shora kuvuga bigacha bikarengana hariya bikigira. I may say things, it goes from one ear to the other. Ariko Imana niyo yonyene ishoboye kuvuga bikaba. But God, he is the only one who can say things and they come to pass. Naho izi ivyo ukeneye yaratubwiye ngo nidusabe. Even if he knows what you need, he asks us to ask. Irashaka kumva by'ukuri ko bivuye mu mutima wawe, ko ushaka ko igutahuza, ko ushaka ko ikwiyegereza. So he wants you to say it, ask that he gets closer to you. Ngo tera intambwe imwe yonyene. He only asks you to make just one and only one step. 99 zisigaye irazigutera. And the remaining 99, he's gonna make them for you. Tera iyo ntambwe imwe uze ngaha dusenga Imana. Make that one step to come forward so we can pray kugira ngo turushizeho gutahura no kuba hafi y'Imana yacu. To get more understanding and so we can draw closer to our God. Ndosi inshuti nziza cyane yarankunze ntayizi yafatishije umugozi niwo rukundo rwayo ndisongo yizangize imboheyo mukiza wenu wanje ushitsi ibihe byose ndosi inshuti nziza cyane yarankunze ntayizi yafatishije umugozi urukundo rwayo
ushitsi urashobora kuba uri ngaha utarakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. You may be here and you haven't received Jesus as your Savior and your Lord. Aka ni akaryo keza kugira ngo umwakire umwegurire ubugingo bwawe. This is your opportunity to come and give your life to Him. Kuko niwe wenyene ashoboye kutugenza neza, kuducisha mu nzira yagenye ko ducamwo. Because He's the only one who can guide our path. Nakaryo keza ko dusabana na Kristo kuruta uko vyahora. This is a great opportunity to be in the presence of God and fellowship with Him. Namwe muri ku murongo ngurukana bumenyi ubutarakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, aho uri uhagarare ufukame uko position ushaka yose. And for those who are following us online, if you haven't received Jesus as your Lord and your Savior, kneel down wherever you are or stand up. Mukanya turaza gusenga kugira ngo Kristo Yesu akubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. We are going to pray that Jesus becomes your Lord and your Savior. Nyuma yo gusengera abakira Kristo, turasengera n'abagwayi. Uwumva ko agwaye, After we pray for those who want to receive Jesus as the Lord and the Savior, we will pray for the sick. ugwaye ari ngaha arashobora gutambuka akaza imbere, If anyone is sick, please come forward. kuko aha niho twaje guhura n'umuganga w'abandi baganga. Because this is the place where we came to meet with the doctor of the doctors. Imana iguhezagire. May God bless you. Kristo niwe yavuze ngo ukwizera kwawe kuragukijije. Christ said that your belief has made you whole. Ko mwizeye ko Kristo Yesu ashoboye kubakiza, Because you believe that Jesus can heal you. kuba muvyizeye honyene birakwiriye. Just because you believe that, it is enough. Abari ku murongo ngurukana bumenyi ugwaye abe hafi tugira dusenga Imana. Those who are online, if you are sick, be nearby. Aha ni ku musozi bironkekera, This is the mountain where we get everything we prayed for. aha niho ugukira kubonekera. This is where healing comes from. Reka dusenga Imana. Turagushimiye mwami Imana, turashima ineza yawe, Thank you for your goodness. turashima kuri Imana. Thank you for your Urukundo God. rwawe ntahandi dushobora And kururonka. your love is nowhere else. Utwitwararika mu mpande zose mu buryo bwose, Care for us in all ways. udukorera ibikomeye n'ibihambaye. You do some mighty things for us. Uno munsi twabonye umunsi mushasha, umunsi waturemeye ngo tunezerererwemo. Today was a new day that you made for us to rejoice. Si kubw'ububasha bwacu ariko ni kubw'ubuntu bwawe. It is not by our might or our power, but Niyo yours. mpamvu duciye bugufi imbere ya mwami mwiza w'amahoro, This is why we humble ourselves before tuje you, dushima Lord, dukenguruka kugira neza kwawe. to give you thanksgiving. Niho tukweretse bene data baje bavuga ko bagwaye, We show you our brethren who are feeling sick. ariko mwami Imana kuko wewe bazi kuri Imana ivuga bikaba, baje bize mu mitima yabo ko bava ngaha bakize kuko uri Imana ukoze ko akira mu izina ryawe gera Yesu But Kristo. that they came believing that you are a God who heals. Mwami turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, Lord, we pray for them in the name of Jesus Christ. kubw'ukwizera kwabo nibakire mu izina ryawe ry'ububasha n'ubushobozi. May they receive healing because they believed. N'abari ku murongo ngurukana bumenyi uwugwaye wese yakire gukira, May also you heal those who are online. n'abari mu ntebe batashoboye guhaguruka uwugwaye yakire gukira Also those who remain seated can also receive your healing. mu izina rya Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Tuze tugaruke duteranire ngaha tuzanya amashimwe, So that the next time we come back here, we'll come with praises and thanksgiving, tuvuga ukugira neza kw'Imana. proclaiming how good you are, God. Turasengeye iyi ndwi tugiye gutangura Pray for the week coming. itubere indwi y'umugisha,
May it be a week of blessings, indwi y'inkuru nziza, a week of good news, indwi y'ukwishurwa, a week of answers, indwi yo kugirirwa neza mu mpande zose. a week of being blessed in all aspects of our life. Ishengero rize ribone Imana muri ino ndwi, May the church see God this rize ribone Imana mu ndwi zizokurikira, we see God in the week rize after. ribone Imana mu bihe byose basigaje byo kubaho kwabo. May we see God in our life that is remaining. Imana ihezagira ishengero, May God bless the church. Imana ihezagira abarongozi b'ishengero, May God bless the leaders of the church. Imana ihezagira uwo wese agira icyo akora kugira ngo umurimo w'Imana ubandanye utera imbere. May God bless anyone who does something for the kingdom advancement. Icubahiro n'inganji bikomeze kuba May ivy'Imana the glory and the power of God be ubu n'ibihe bidashira. in the name of Jesus Christ. Amen, amen. Amen.